Haleluya, haleluya, Imana ishimwe bene data, Imana ihabwe icubahiro kubw'aka kanya keza turonse, nukuri niyo gushimwa ibihe byose. Tugiye kurabira hamwe ijambo Imana yashize ku mutima, ijambo uyu munsi rivuga ngo umunyabyaha. Umunyabyaha ni iki? Ninde? Mbega abahehe? Ibyo nibyo tugiye kurabira hamwe. Ntitubashije kuraba icyaha ni iki, inkomoko yacu ni iyihe, cyangwa se ngo tuze kuraba ngo umukiranutsi ninde kuri uyu munsi. Ariko akanya gato dufise tugiye kurabira hamwe ikintu kivuga ngo umunyabyaha. Reka dusenge. Data mwiza, mushobora byose, muremyi wacu n'umucunguzi wacu, twe nk'abo wahaye kukumenya ukadukura ku mpande zine z'isi, ukadukura kure, ukadushira mu bwami bwawe, dushimye na ntaryo ukuntu ari wewe twemera kandi ukadutyorora, ukemera ko dushobora kuvuga mu izina ryawe. Mwami mwiza, ibyo ni ibintu by'agaciro kanini cyane wishimiwe. Tugiye kuraba ukuntu turi abanyabyaha kandi wanka icyaha, mbere n'amasengesho y'umunyabyaha n'igisesema imbere zawe. Ushobora no gusanga akenshi twama tugusenga tugusaba, ariko kubera ko turi abanyabyaha ntutwumve, amasengesho yacu akaba igisesema imbere zawe. Turakwereje kugira ngo byose biherahezwe n'urukundo rwawe, utuyobore mu cyigisho tugiyemo kugira ngo tumenye aho duhagaze n'icyo dukwiye gukora. Amahoro yawe akomeze gushiramira imitima yacu kubwa Yesu mwiza wacu, amen. Dusomye mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23, haravuga hati: bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Aha harerekana ukuntu ngo bose bakoze ibyaha. Ntibigeze bavuga ngo bamwe cyangwa se ngo benshi. Hari ubwo ushobora kuvuga uti benshi, muri abo benshi jewe sindimwo, ndi muri bake basigaye. Cyangwa se ati abazungu cyangwa abirabure bakoze ibyaha. Oya. Abize bakoze ibyaha. Oya. Abatize ibyo si byo Bibiliya ivuga. Cyangwa se abantu bo mu madini bakoze ibyaha. Oya. Abantu badasenga bakoze ibyaha. Ishwi. Ibyo si byo Bibiliya ivuga. Ivuga ngo bose. Ivuze ngo bose byumvikane ko atawuvuyemo. Suwera, suwize, sugize gute, uwo ari we wese yitwa ngo ni umwana w'umuntu arimwo. Ubwo rero ngo ntibabashije gushikira ubwiza bw'Imana. None se kubera iki Bibiliya ivuga ngo bose? Reka dusome muri Zaburi 14 umurongo wa 1 tugeze ku wa 3 twumve. Igipfapfa cibwira mu mutima ngo nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze ibikorwa byo kwankurunuka, ntawe ukora ibyiza. Uhoraho acishiriza mu bantu ari mu ijuru kugira ngo arabe ko harimwo abatahura barondera Imana. 3. Barazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe, ntawe ukora ibyiza, eka nta n'umwe. Ndashima cyane
Bibiliya ivuga ngo eka nta n'umwe, ni bose bose bose. None se kubera iki dukomeza kubwirwa ngo bose bose ni bande? Reka dusome n'ubundi muri Zaburi 5:3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Avuga ngo Imana icishiriza mu bana b'abantu iri mu ijuru kugira ngo irabe ko harimwo abatahura. Bose basubiye inyuma, bose banduye hamwe, ntawe ukora ibyiza, eka nta n'umwe. Muntu w'Imana, ushobora kuvuga ngo wewe urakora kiriya na kiriya na kiriya ngo nivyo vyiza, ariko imbere y'amaso y'Imana nta ciza na kimwe ukora, nta na kimwe. Reka dusubire hariya mu Baroma igice cya 3 turabe mbega mu gice cya 3 c'Abaroma havuga ngo iki. Abaroma igice cya 3 umurongo w'9 haravuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Oya, ntitubaruta na gatoya, kuko tumaze kwagiriza Abayuda n'Abagiriki bose ko baganzwa n'icyaha. Aha akenshi tumaze kumva ukuntu abantu benshi bavuga bati bariya ushobora gusanga batazoragwa ijuru, cyane se ugasanga baravuga bati bariya ntibasenga, bariya nabo gucirwa kw'iteka. Na hano haravuga ngo tumaze kwagiriza Abagiriki, Abayuda. Aha bashatse kuvuga babandi tubana, babandi tugendana, babandi duhora tubona bagiye batandukanye. Tukavuga ngo indaya ntizizoronka ijuru, babandi bose duciraho iteka. Abo iyo turiko turabaciraho iteka twumva umengo birumvikana, tubona umengo nibo banyabyaha dufise. Niho rero bigoreye kumva ko bariya na bariya ari abanyabyaha, wewe ugasanga we nanje tubona ko umengo nta cyaha dufise. Ariko arabaza ngo none tuvuga iki? Mbega turuta abandi? Twebwe abinjira hariya mu nsengero, eka abo usanga ngo amategeko y'Imana ngo twayubahirije, yewe yose tukavuga ngo turabishoboye n'ibindi. Ese turuta abandi? Bibiliya yavuze ngo bose, nawe nanje turimo. Reka turabe hano mu gice cya 5 ku murongo wa 12 twumve. None rero ko bimeze bityo, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Aha reka rero turabe icyigisho cy'uyu munsi icyo gishaka kugeraho. Mbega iyo bavuze ngo bose bavuze bande? Umuntu wese yavuye kuri Adamu avukana ubunyacyaha. Wowe nanjye ntiturabanyabyaha kubera ko twakoze icyaha, oya, ahubwo turabanyabyaha kuva mu itangiriro cyangwa se kuva kuri wa munsi Adamu yakora icyaha. Natwe abamuvukaho bose turabanyacyaha, turabanyabyaha. Wowe nanjye turabanyabyaha atari uko twagomeye Imana, twakoze ibyankwa n'amaso y'Imana, oya. Kuko uzurabe umuntu agira ishavu, agira ishari, yewe n'abantu bitwa ngo barajya muri izo nzu turasenga turagira gute. Umuntu ukamubona ubwa mbere utanamuzi,
ariko ukamucira urubanza cyangwa se ukabona umengo hari ibyo adakwiye kandi utanamuzi. Ibyo ni uko twavutse, ni uko nyene twavutse uko, bivuye kuri nde? Kuri data Adamu. Ubwo rero Imana iturabiye muri Adamu ibona twese ko twatakaye. Niho rero hazoza umugambi w'agakiza, tukawubona tugatahura igituma twitwa abagororotsi ata kintu na kimwe twakoze c'ubugororotsi. Nta murimo n'umwe w'ubugororotsi dushobora gukora ngo twitwe abagororotsi, ariko ugasanga Imana ituraba ko turi abagororotsi. Iturabiye muri Adamu itubona ko turi abanyabyaha, ariko hariho n'indi nzira izotubonamwo, tuzobona ko iturabiramwo ikatubona ko turi abagororotsi mu bindi vyigisho bizoza. Ariko uyu munsi tumenye duti, ntutunge urutoke uriya wita ngo ni umunywanzoga, ni umurwanyi, ni wa wundi w'indaya, ba bandi bose ducira kwiteka. Oya, umwe ubona ngo amategeko niba ari 10 yubahiriza mwabire yandi ntayubahiriza, oya, uyo ntumuruta, murangana imbere y'Imana ku bunyacyaha. Ahubwo ubuntu twagiriwe kugira ngo twitwe abana b'Imana n'abagororotsi buza gute? Ubwo umuntu azobiraba mu kindi cigisho, ariko uyu munsi reka dushire hamwe tuvuge duti, turi abanyabyaha ku bwa kamere yavuye kuri Adamu, ariko hari iyindi kamere Imana iduha tugacika abagororotsi. Ariko kugeza uyu munsi umuntu wese yavuye kuri Adamu, ntihagire urutoke zosubira gutunga umuntu uwo ari we wese, kuko twese tugirwa ngo niturabe icyo dukwiye gukora kugira ngo twitwe abana b'Imana, ariko twari abanyabyaha. Reka dusenge. Data mwiza, turi abanyabyaha uko turi, turanduye imbere n'inyuma kubw'umuvyeyi wacu Adamu, kubw'ivyo twakuye ku muvyeyi wacu. Iyi nkomoko yacu imeze nabi, ufise uko uyihindura. Yihindure Yesu, kandi utaranayihindura Mwami, tubonye ko atawe ukwiye kuvuga ngo jewe cyanye se bariya. Oya, twese turasa. Kubw'ivyo Yesu, turabane igico ry'imbabazi, kandi utuyorere gukiranuka kose, kugeza aho tuzobonera ko ari wewe gukiranuka kwacu, ari wewe utwambika kugororoka, tukabasha kwakira uko kugororoka. Byose birahezwe n'urukundo rwawe, muri mwe bidashira ku bwa Yesu. Amen.